Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Digne Karondo. Numunezero gusubira kwa namwe bakunzi ba Radio RPA kaze mu makuru kuno wa kabiri igenekeje 28 mu kakaro umwaka wa 2026. Ayo nayo akabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Harazi imyaka 30 habaye ubwicanyi bugendana bwahitanye abantu 648 bo mu bwoko bw'abatutsi. Ishirahamwe rihurikiyemo abashitse ku icumu basaba ko ubutungane bwotunganiriza imiryango hamwe n'abaguye mu gitero cyabaye muri site ya Bugendana. Buri wa 28 mu kakaro harahimbaza umunsi wahariwe kurwanya ingwara y'igitigu izi nka hepatite mu rurimi rw'igifaransa. Mu Burundi iyo ngwara ikaba iri ku rugero rwo hejuru rw'abanduye cyane cyane iyo mu bwoko bwa hepatite C aho rungana n'ibice 8.2 kwijana. Muravyumva twabateguriye muri ano makuru. Nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya kabiri tubashikiriza ikiganiro ubahuka. Uyu munsi tuzakugaruka ku masoko atandukanye yo mu gihugu abandanyasha ku murindi munini. Iyo yari incamake mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Nongeye kubaramutsa duhana amakuru mu bijanye n'umutekano kuri no nkuru iciye ku masonga. Abantu babiri batavye Imana bahiye, abandi babiri barakomereka mu Kagunuzi hafi y'ibitaro muri komine Bukinanyana kuri no wa mbere mwisanganya aho ipikipiki zibiri zagonganye zirasha ziratokombera. Imwe muri izo yari ihetse igitoro, iyindi ibinyobwa vya Brarudi nkuko amakuru RPA ikura muri iyo komine abimenyesha. Ayo makuru aremezwa na musitanteri wa komine Bukinanyana niyo kwizera Isaac, ariko akavuga ko arindiriye icegeranyo cy'igipolisi kugira bamenye koko icyateye iyo mpanuka, ariko abari bahari bobo baremeza ko ico gitoro imwe muri izo moto yari ipakiye arico cyateye uwo muriro wahitanye abo bantu. Muyavugwa mu gisata c'impunzi naho impunzi aho iri hose niyo gukingirwa siyo gutwagwa mu migwi yitwaje ibigwanisho. Ivyo bishikirizwa na Rwigemera Jean Bosco icegera c'uburongoye Runani Sefor Arusha afatiye kugwaruka rw'impunzi z'abarundi bo mwikambi ya Rusenda mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi duriko rurategekwa kuja mu migwi igwana ku nguvu n'abarongoye igipolisi muri ako karere. Muri Sefor Arusha babona ko ari umutego wa leta ya Gitega na leta ya Kongo wo gushaka guhonereza ubwo gwaruka muri Kongo. Kurikire Jean Bosco Rwigemera ni cegera c'urongoye Runani Sefor Arusha. Igikorwa cyo gutegeka ugwaruka rw'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Rusenda mu gihugu ca Kongo yahamye intwaro rusangi ngo baje mu ntambara gufasha gwagwaruka rw'abanyekongo rw'abazalendo kiragayitse cane. Mbere kuri Sefor Arusha turavyiyamiriza mu kubitera ivyatsi ku mvo zikurikira. Abo bawazalendo bariko bakorana n'ingabo z'u Burundi, iza Kongo na za nkorabara zaje ziva mu Rwanda zitwa FDLR. Izo mpunzi nazo zaje zihunze intwaro y'u Burundi. Mu gihe rero abacika cumu nta neza uyo mukomiseri Masumbuko Rutondo abaronderera atari kubatega umutego bagiye muri iyo ntambara bashobora no kuyigwamwo bishwe n'ubwo runani rwashizweho na Perezida Ndayishimiye na Tshisekedi. Impunzi nizo gukingirwa sizo kurungikwa mu ntambara na burya ari iby'agahato. Nico gituma ahubwo kosaba ubwa mbere na mbere abajejwe izo mpunzi amashirahamwe yiyemeje agateka k'impunzi eka n'uwo wese yumva akakamba ko yozumvisha ko zokora ko zishoboye kose zikirinda kugwa muri uwo mutego, kuko nta neza uyu mukomiseri abaronderera atari ukabakwegera mu kaga. Nari nabiciye ku masonga ishirahamwe Arjebu rihurikiyemwo abacika 10 y'ubugendana mu ntara ya Gitega basaba ko ubutungane bwotunganiriza imiryango hamwe n'abaguye mu gitero cabaye muri site ya Bugendana
kigahitana ubuzima bw'abantu barenga 640 bo mu bwoko bw'abatutsi. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 26 mu Kakaro uyu mwaka, aho hari haramutse hibukwa imyaka 30 irangiye hakozwe ubwo bwicanyi. Pascal Nahonkuriye arongoye iryo shirahamwe aranegura ko umugwi Sévère ujeje kumenya ukuri no kunywanisha ataco uri kurakora kugira ukuri ku vyabaye kumenyekane. Kurikire Pascal Nahonkuriye ni umukuru w'ishirahamwe Arjebu. Ibintu vyabaye vyakozwe n'abantu kandi bari abantu biteguye, bari abantu batunganije, bari bafite ibigwanisho bizimvye, bagaragara yuko ari abantu bafite indinganizo, ababarongoye bateguye igitero. Dusaba yuko bwa mbere bwobo ukuri kugaragara, mugabo birakenewe yuko vyemezwa n'urwego ruri hampande, ko twebwe twivuze nta muntu yicira urubanza mu mategeko, nta muntu yicira urubanza rucirwa n'ubundi nawo bumugwi. Hari aho bovuga ngo basevere umugwi Sévère, twebwe kuva ukijaho twavuga tubona amahinyu kubera umugwi Sévère. Uno munsi tubona ukuntu kurumenga byabaye ngaha ni kambi y'impunzi y'ubugendana, byo zumenga no mu byo bayitumye ko yohava itohoza umenga ntibirimo, hongeye ko kumenga n'ivyo 1993 byabaye ngaha muri komine ntibiko birakorwa ku buryo bw'uko ugaragara ukuri kw'ivyabaye imurire aho abantu batikiye bose bagasekugwa abana bagafomozwa, ivyo byose bitohozwe. Rero hamashwe no ngaha mu kambi y'impunzi y'ubugendana kugira ngo ukuri kuja habona akurikira ubutungane. Hanyuma hariho ivyo bita gushumbusha ababuze ibintu bitandukanye, kubura burya sukura ibintu bigaragara, amazu, amamodoka, oya hari abantu batakaje amashance atandukanye. Hanyuma n'ivyarangira abantu bose bumve yuko batekanye, aho niho umuntu azovuga yuko bitazosubira, kandi twifuza ko bidasubira. Nibizi Jean Bosco ari mu muguranira ubutungane ku byaha by'ihonyabwoko mishirahamwe AC Genocide Cirimoso kuri ubwo bwicanyi bw'Ibugendana, amenyesha ko kudahana ivyaha arivyo bituma ubukozi bw'ikibi budatuzwa. Basaba ko ubutungane bwosubizwa intahe abakozi bibi bose bagahanwa ku neza y'igihugu. Tumukurikire. Ko kudahana kurenza imyaka 30 habaye ubwicanyi bw'agahomerabunwa bufatiye ku bwoko bw'abatutsi bari bahungiye mu kambi y'impunzi y'Ubugendana. Mbere hakaba hariho n'umugambi wo kubaka muri ico kibanza gishinguwemwo abo bishwe bunyamaswa. Ubwa mbere hoho twagomba kwibutsa yuko ubwo bwicanyi bwakorewe abo bantu bari bahunze ubundi bwicanyi bwari bwakurikiye urupfu rw'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye kuva itariki 21 z'ukwezi kw'icumi mu 1993. Kuba rero ubwo bwicanyi haba ubw'Ibugendana canke ubundi bwabaye mu gihugu cose mbere no mu bihe bitandukanye, ariko no munsi akaba atabutungane buraba. Twavuga yuko ari ibiterasoni, no muco wo kudahana ibyaha by'agahomerabunwa, ibyaha bisanzwe ari mpuzamakungu. Turavuga yuko ibyaha by'ihonyabwoko, ibyaha byo mu ntambara canke ibyaha bishingiye kuri kiremwamuntu ari ibyaha mpuzamakungu, aho mbere amakungu abwirizwa gufasha kugira ngo ivyo vyaha bihanwe. Kuba rero atabutungane buraboneka, cyambere tubona ko ari kudashaka kwa leta, naho amategeko mpuzamakungu ajanye n'ivyo vyaha, haba kubitohoza, kubikinga, kubihana, asanzwe ategeka amareta mbere n'umuryango mpuzamakungu gushira mu ngiro ivyo usabwa. Ivyo rero kuba bitaraba birateye ikibazo. Mbere abahinga batari bake berekana yuko uko kudahana ariko gutuma ivyo vyaha biguma vyisubiriza. Uburundi bukaba rero akarorero kabi kuri uwo mugezo mubi wo kudahana, ari navyo bisigura yuko habaye ivyaha ku bihe bitandukanye, umuntu agacagira amakenga yuko ejo bundi kandi tuzosubira kubona iryo bara rigwa. Tumira mategato mukanya twatubandaniza no makuru muyavugwa mu gisata c'amagara y'abantu hamwe no mu ntwaro. Erupeya. Amakungu yahimbaje kuri wa kabiri umunsi wahariwe kugwanya ingwara y'igitigu hepatite. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko ingwara z'igitigu ziterwa n'imigera izwi nka hepatite virale mu rurimi rw'igifaransa zibandanya kubangamira amagara y'abantu mu gihe hari uburyo bushobora gukingira abantu batarandura.
mu Burundi naho ibitigiri by'abanduye ngwara bitamenywa byose igihugu gifite urugero rwo hejuru rw'abanduye hepatite yo mu bwoko bwa C rungana n'8.2 kwijana. David Claude Mbana nayo arabitubwira mwido nido. Abantu bagera ku miliyoni 287 kw'isi nibo bari bagwaye ingwara z'igitigu B na C mu mwaka wa 2024. Ivyo ni ibitigiri vyashizwe ahabona n'ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu kw'isi mu gihe isi yose yahimbaza kuri wa 28 mu Kakaro, umunsi wahariwe kurwanya ingwara y'igitigu. Iryo shirahamwe rivuga kandi ko abantu bashika ku miliyoni 1.3 bitavye Imana muri uwo mwaka wa 2024 bazize ingaruka z'izo ngwara z'igitigu ca B na C zidakira. Ishirahamwe OMS rimenyesha ko uburyo bwo kurwanya izo ngwara busanzwe buhari. Muri ubwo harimwo urucanco rukingira igitigu co mu bwoko bwa B, uburyo bwizewe bwo gupima iyo ngwara, imiti ikiza igitigu co mu bwoko bwa C, hamwe n'imiti ifasha gukurikirana igitigu co mu bwoko bwa B igihe kirekire. Ariko rero naho biruko ishirahamwe OMS ryerekana ko hakiri intambamyi nyinshi zirimwo kutamenya amakuru akwiye kuri izo ngwara, ikumirwa rikorerwa abazigwaye, ubushobozi buke mu gisata c'amagara y'abantu, hamwe no mu kutaronka uburyo bukwiye mu gushikira uburyo bwo kwivuza kw'isi. Mu Burundi umugambi w'igihugu wo kurwanya sida werekana ko ubushobozi bwo gupima no kuvura ingwara z'igitigu ukiri ku rugero rwo hasi. Kuva mu mwaka wa 2024 igihugu caratanguye gushira urucanco rukingira igitigu B mu ncanco umwana ahabwa, rukaba rutangwa ku ndwi ya 6 umwana amaze kuvuka. Mu mugambi w'igihugu PNLS menyesha ko mu ntambamyi zibangamiye kurwanya ingwara y'igitigu harimo ubukene bw'uburyo bw'amafaranga, ukubura urucanco rutangwa umwana akivuka bwo gukingira igitigu B, hamwe no kubura ibiharuro vyizewe ku bwinshi bw'ingwara z'igitigu B na C mu gihugu. Ingwara z'igitigu rero zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina idakingiye canke kuva ku muvyeyi akanduza umwana wiwe. Uyu mwaka umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ingwara y'igitigu wahimbajwe ku civugo kigira giti ndugure twamugina, igitigu dukureho intambamyi zose ndugaye twamugina. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Fidel Nkezabahizi ahamagariye ibisata bitandukanye by'igihugu guhimiriza abakozi kwipimisha izo ndwara hakiri kare n'abanyagihugu badasigaye inyuma, kuko indwara y'igitigu yo mu bwoko B yandura abantu bangana n'ibice 6 kwijana, nayo mu bwoko bwa C bangana n'ibice 8.2 kwijana. Muganga Fidel Nkezabahizi akizera ko igihe izo mpanuro zokurikizwa iyo ngwara izoba yatujijwe mu mwaka wa 2030. Kurikira Fidel Nkezabahizi n'umushikiranganje w'amagara y'abantu. Leta y'u Burundi irasubiye kwemeza ko kurandurana n'imizi ingwara z'igitigu ziterwa n'imigera bishoboka mu mwaka wa 2030 hamwe twese twoshira ingufu hamwe. Mu Burundi ingwara z'igitigu zo mu bwoko B na C ziracari ikibazo gihambaye c'amagara y'abene gihugu. Bikekwa ko hafi 4.6 kwijana y'abene gihugu banduye ingwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B, mu gihe abashobora kuba banduye ingwara y'igitigu mu bwoko bwa C bangana n'abantu 8.2 kwijana. Naho hamaze guterwa intambwe ishimishije mu gukingira, mu gupima no kuvura izo ngwara, haracari abantu benshi batazi ko bazirwaye, ivyo bigatuma bayivuza batevye, mbere bamaze gushikirwa n'ingaruka mbi. Leta y'u Burundi izobandanya gushira inguvu gukomeza igikorwa cyo gukinga ingwara y'igitigu yo mu bwoko B biciye gucandaga ibibondo, kwegereza abene gihugu aho bipimishiriza izo ngwara, kwegereza imiti abene gihugu, gukomeza guhimiriza abene gihugu kwikingira no kwitwararika amagara yabo, hamwe no gukomeza gukurikirana no kugenzura ukwiragira izo ngwara. Ndahamagarira abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu, abarongoye abandi mu bisata bitandukanye, amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki, ibimenyesha amakuru, hamwe n'abasanzwe badufasha bose gukomeza kugira uruhara kugira ngo umuntu wese amenye yongere yikingire izo ndwara, hanyuma uwanduye izo ndwara aronke ubuvuzi bubereye. Ndarikiye abene gihugu bose
kwipimisha izo ndwara z'igitigu hakiri kare, kwikingira no gukingira abandi izo ndwara tutibagiye no kuzivuza hakiri kare. Gukuraho utuzu tw'ubudandarizo twubatswe mu mabarabara ajyamo ibiduga bizinya umuriro mu masoko hamwe n'uko twubatswe mu mbaho twosubirizwa n'utw'ivyuma ni zimwe mu ngingo zaraye zifashwe na buramatari w'intara ya Bujumbura mu ntumbero yo gukinga ko ivyononekara biba vyinshi mu gihe kwaduka umuriro mu masoko atandukanye muri iyo ntara. Mu nama bagiranye n'abajeje intwaro hamwe n'abakomiseri b'amasoko Aloyize Ndayikengurukiye yasavye kandi ishirahamwe rijeje gutanga umuyaga nkuba n'amazi Regideso kugwiza amazi ku masoko. Kurikire Aloyize Ndayikengurukiye ni buramatari w'intara ya Bujumbura. Icokorwa kugira dukinge izi mpanuko cyane n'imicanwa mu masoko, rero mu byo twashoboye kumvikana tugiye gushira mu ngiro vuba. Icambere nuko byaribonekeje yuko mu masoko menshi atanzira zihari za bya imodoka biza kuzimya, kandi nawe ugasanga hari amakioske ari muri izo nzira muri ayo amabarabara arimo amakioske, yuko ayo makioske duca tuyakuraho byihuta. Mu masoko yose abadandaza ushiraho ico bita ama extincteur zirafasha kuzimya cyangwa gukinga igihe kumbure tuba tukirindiriye yuko bya bimodoka bya kizimya moto bishika. Izo extincteur zirafasha ama commune nayo ikazofasha gushiraho ama extincteur kumbure ajya manini ahantu kumbure hakomakomeye bisaba kumbure n'uburyo bw'isununo. Nico twacumbikanye ko hama muri inama twari twanatumiye abarongozi b'ishirahamwe Regideso, kuko mu bibazo twabonye bihari nuko hamwe mu masoko usanga hari ikibazo c'amazi, n'ahari amazi ugasanga umurindi ni mu toyi cane. Camwibaza nk'ahantu hadutse iyo micanwa, ikamyo ikava dufate nko ku Musaga ikaja kuvoma amazi nko mu Kamenge, umwanya wo kugenda, umwanya wo kuvoma, umwanya wo kugaruka, umva canwa wahagaze. Rero ni vyiza ko Regideso kandi bemeye kuzokorana nabo muri protection civile n'intwaro kugira amasoko yose bayehe amazi akwiye, kugira niba ari ikibazo cadutse ikamyo ishobore guca ironka amazi ngaho nyene hafi. Ikindi twabasabye ko bagira bita assurance kugira hadutse impanuka amasoko abe afise assurance. Iyi muriko murakurikira ni radio RPA. Inyuma y'akaruko gato tutandukira igice ca nyuma cano makuru RPA. Mu kiganiro bahuka cyo kuri wa kabiri tuzagugaruka ku masoko atandukanye yo mu gihugu abandanyasha ku murindi munini. Abatumire bacu baraza kugira ico bashikirije ndetse banatanga ivyiyumviro kuco leta yokora kugira amasoko nabandanye gusha. Ikiganiro bahuka mu gishikirizwa na Clovis Niyonzima. Ubahuka. Kuva isoko nkuru ya Bujumbura ihiye mwaka wa 2013 ayandi masoko yabaye mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara zitandukanye eka ndetse namwe mu mazu y'ubudandaji byarakurikiye ndetse bishaka umurindi munini. Uko isoko canke iyindi nzu y'ubudandaji hiye, leta ibicishije ku bajejwe intwaro imenyesha ko umuriro wavuye ku isanganya ry'umuyaga nkuba, ibiheza bigatuma abadandariza mwayo masoko bibaza ko atamatohoza yigeze aba. Mu kiganiro bahuka cyo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 28 mu Kakaro 2026 tuza guciya nino ico kibazo c'imiriro ihitana amasoko. Abatumire bacu baraza kutubwira ico biyumvira kw'iyo miriro ndetse banatange intererano ku buryo leta yovyifatamwo kugira ngo amasoko ntabandanyasha. Abatumire bacu ni Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem, akaba ndetse anakurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu, Silvestre Bikorindagara umunyepolitike akaba n'umuvugizi w'umugambwe Sabanyafrodebu, hamwe na Alexis Nimubona umuvugizi w'ishirahamwe ridaharanira inyungu za politike ndetse gishinze kugwanya igiturire no kunyonyeza amatungo ya leta Olicom. Kuri mikro muri kumwe nanje Clovis Niyonzima, kaze. Niki ryanje kweli niki ry'abanyagihugu.
imbere yuko tuja mu idonido ry'iki kiganiro Faustin Ndikumana yize ibijanye n'ubutunzi atangura tugirira igicapo c'akamaro k'ayo masoko yirirwa arasha ariko leta bigasa nuko atacikora kugira ngo ntabandanyasha. Mu bisanzwe amasoko asha n'agahombo kanini ku gihugu. Ubwa mbere honyene aharemerwa isoko hahurira abantu benshi, abaza kugura, abazana ibigandazwa, haca haba ihuriro ry'abantu n'ahantu hashobora gukorerwa imirimo myinshi itandukanye. Raba abantu bashobora kubaho kubera isoko, hari abo baje kudandaza, hari ubuzi batanga kuba badandariza, hariho abikorera nk'ibintu bafasha gutransporta ivyo bintu, hariho abagira amataxi vero n'amamodoka bazana ibintu birangura bizana mu masoko. Abo bose bagira ico bahakuye, abo bashoferi, ayo mamodoka bayakodesha, ayo mataxi vero, ayo mataxi moto, kuzana abantu kw'isoko umwe wese acagira icakuye. Hari abo bakarani bibwe barikorera ibintu bagira gute. Kw'isoko hacatuma ubuzima bwinshi cyane. Hari abazana amaresitora ku masoko kugira bajya abadamu bazana ibitumbura amaresitora kudandaza mu maresitora. Hari abadandaza utwo duhuzu twose commerce ndakora tukaza guhurira ihuriro ry'abantu benshi. Ushaka kudandaza ntihagira demande. Urumva ni inite ibizanye ibintu by'iterambere byinshi. Abo bantu bose rero bakabishwaho n'iyo soko. Hariho rero n'amataxe n'amaempo ahatozwa. Leta irakura amataxe aja mu kigega ca leta. Uravye amashifu d'affaires amasoko ukatora hamwe nko mu isoko ya Bujumbura bako ari amamiliyaridi hafi amajana arenga ku mwaka. Iyo y'ingozi rero navuga ko yashobora kunyuza muri ari durenga ku munsi. Urumva n'amahera menshi cyane. Hanyuma turetse rero n'ivyo bintu bihadandarizwa abantu baba bakeneye. Urumva n'umuntu akeneye ikintu agikura ku isoko gusakisfeza icyo bita besoin. Nshaka impuzu, nshaka ico kurya, nshaka ikintu ndafise aho ndagikura. Yo n'indi besoin nayo yo mu buzima umuntu ategeza kwatsa uti negereye isoko niho mpeza agira ico ndasubiye kiza kumfasha mu buzima. Hariyo infrastructure nyine ibintu vyarubatswe byatwaye uburyo bwinshi. Iyo bihiye n'amahera bahiye bagiye uko. Abo badandaza babaratse amadena hanahana mu mabanki. Amabanki usanga karagira ikibazo. Amaversema yaje mu mabanki y'ayo masoko abadandaza usanga bajana mu mabanki bagira amaversema bagira gute. Amabanki atagira ikintu cyo kubura trezori kubera usanga izo versema zihagarara. Abaratse amadeni barindiriye kwishurwa. Ivyo byose bishobora bigatuma ibanki imenga nayo irikirajogajoga. Niki bita umutima w'ubutunzi. Mwishirahamwe Oricome rero ngo biratangaje kubona amasoko yirirwa arasha atacamira ndetse hakaba n'amatohoza yimbitse aba ibiheza bigatuma abanyagihugu batakariza icizere leta. Tumaze iminsi turiko turabona ibibanza by'ubudandaji n'amasoko bisha vyisubiriza. Rero mwishirahamwe Oricome turatangazwa no kubona amasoko asha yisubiriza ariko ntihagire amatohoza yimbitse ashira ahabona ibituma ayo masoko asha mbere n'ababikora. Ivyo rero bigatuma abenegihugu baguma mu gwikwekwe gusa mbere gatuma abenegihugu batera icyizere inzego n'abatware. Bituma kandi abenegihugu bajuragirika bakinubira no gukorera mu masoko kubera umutekano muke w'ibintu byabo. Leta rero isabwa yihutirwa gukora amatohoza ku bituma amasoko abandanya gusha mbere n'ibindi bibanza bikorerwamwo urudandazwa. Ayo matohoza akaba yotuma leta ifata ingingo zihutirwa gito n'igihe kirekire. Leta isabwa kandi gushiraho urwego rudasanzwe rujejwe gukinga no kugwanya impanuka n'ibiza. Leta kandi isabwa gukwiragiza mu gihugu cyose ibikoresho vyo kuzimya imiriro. Nk'akarorero murazi yuko ubu komine yagutse. Twofata rero nk'akarorero yuko komine imwe y'u Burundi yoba ifise n'imiburiburi ikiduga kimwe muri vya biduga bizimya bimwe bita kizimyamwoto. Kubwa Silvestre Bikorindagara umuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu ikigaragara ngo nuko ayo matohoza atoshoboka mu gihe hari bimwe vyerekana ko hari abakomeye boba babiri inyuma mu bo yakoze. Nagira ndababwire ko burya impanuka kwishika nibisanzwe
ariko kubona impanuka zama zisubiriza mu buryo busa cyane kandi ubukihariza igisata kimwe c'ubutunzi bw'igihugu ariryo amasoko ntibitahuritse mu kirundi bavuga ngo kabiri karazigwa bisigura ko atawihanganira ikosa kanaka rivuye kuri kanaka inshuro zibiri aho baca bahana shaka gushika kuki leta imaze kubona isoko rigira gatatu byahiye yotegereje gufata ingingo zikomeye kugira ntihagire iyindi soko isha kuvuga ko amatohoza yimbitse aha mu Burundi yoshoboka si ibintu byoroshe ko leta yama yihuse kuvuga ko byavuye ku mpanuka y'insinga z'umuyaga nkuba ivyo bivuga ko iyo biba ku muyaga nkuba leta ari kucifata ingingo zibereye ku gukinga reka ndaguhuturore rero niyo amasoko ahiye bakayasubizamo bihutira kuca basura kuyatanga gushasha ugasanga rero babahahora ahubwo ariko barabura ibibanza ubwacu twe twovuga yuko abahora muri iryo soko aribo babanza kuronka kandi aribo baronka ndetse bonyene bakaronka uko hangana bibaye n'iminya bayaguye abandi niho bose kuko ngaho kujya niho hotangura n'amatohoza mwambagize tamva amatohoza ko atanari mwabona uburyo wogira amatohoza yobanza kuraba kuri abo bantu nyene baharonkeye ibibanza batahaho ewe nk'irya soko nkuru ya Bujumbura kumva umutegetsi wo hejuru avuga ngo n'ubugombe bw'Imana ngo yegere bahe ahantu heza muzokorera ivyo wumva ari biki ivyo amatohoza urumva ibintu niba babiteguye ari amatohoza ashoboka kuko bishoboka ko ari abantu bari hejuru babikoze. Faustin Ndikumana yize ivy'ubutunzi ku ruhande rwiwe yerekana umutahe wa leta cyane cyane mu kubaka ayo masoko kugira ngo ntibizoshike aho ayo masoko asha canke anahiye bishoboke ko umuriro ukumirwa atabirononekara. Hanyuma rero icyo twavuga tuti ivyo leta yogira investment yogira kugira ivy'amasoko bigire hari ubwa mbere iryo soko nyene yubakwa investment mu isoko nyene yubakwa isoko yubakwa gute yubakwa hakurikije vyangombwa standard iyo soko ingene bubaka indani barakurikiza standard ku buryo n'abaja gutabara mu bintu byo gusha n'ibiki by'amasoko baronka inzira haro kwembesa mu soko nyene yubakwa hagati no kwembesa mu bintu bita politique anti-incendie ya protection civile ivyo navyo bica bijana na capacité y'ubushobozi wembesa mugira gute mu kuroha igipolisi gibishoboye gifise uburyo gifise abantu babizi bazobereye ayo mamodoka bakenera n'ibikoresho bishasha bitunganywa neza bibungabungwa neza entretien bifise amapisi de rechange akwiye bironke igitoro kugira byideplase igitoro muri mobilité y'ibintu n'ikintu gikomeye amazi akwiye aba yegereye ku isoko buryo mu kugira biheza bikoroha nimba abo bapolisi bagize babarungitse polisi bakwiye barungitse ukarisha ubwenge hari benshi bakwiye au niveau de ressources humaines barabarungitse kwiga mu gukarisha ubwenge ufise abakwiye bazobereye muri ivyo bintu yereka ikintu cyose gicize ubuhinga bwacu kirigwa nk'izo modoka baragize evaluation de besoin hakeneye imodoka zingahe amasoko yose canke ku ntara kuki hari planification mu myaka itatu igenda izuza biragenda n'indi investissement ikomeye urumva rero ivyo investissement nizo ntangere kugira ibi bintu byo gusha bishobore kugira no gufasha rero yuko amafinanse yogira icyaterereye ni iki ryanje twese ni iki ry'abanyagihugu no muri ko mukurikirana ikiganiro bahuka aho turiko turabira hamwe icokugwa kugira ngo masoko ntabandanyasha bega none leta yokora iki kugira ngo masoko ntabandanyasha Alexis Nimubona avugisha hamwe Olicom atanga zimwe mu nyishu zofasha mu gihe leta yozikurikiza leta kandi yotegeka ko amasoko n'ibibanza by'ubudandaji biba bifise inzira vya biduga vyo kuzimya vyitwa kizimyamwoto vyoshobora gucamwo mbere ayo masoko canke ibibanza vyo kudandarizamwo bikaba bifise n'ibikoresho bito bito vyo kuzimya nk'ivyo bita mu rurimi rw'ifaransa extincteur leta kandi irasabwa gushira mw'ivyo bibanza abakozi bazobereye mu ikoreshwa
itangwa ry'ivyo bikoresho namaze gushikiriza. Mu gihuraheza leta yoshiraho umugwi wigenga w'amatohoza woshira ahabona ibituma amasoko agumasha yisubiriza. Ubwa kabiri leta yotanga ijambo ry'ihumure ku barundi muri rusangi na cane cane ababuriye ivyabo mwayo masoko. Ubwa nyuma leta yohimiriza abenegihugu guhurumbira amashirahamwe yo kukinga ibiza, aya mashirahamwe bita ama-assurance. Yoshiraho kandi ikigega tukugarukira kubashikiwe n'ibiza. Silvestre Bikorindagara na wene ntaja kure y'ivyo bihejeje gushikirizwa, ariko agasaba ko hobaho no kugenzura izo nyubako nuko leta yokorera hamwe n'abakorera muri ayo masoko kugira ngo imiriro nk'iyo ikumigwe. nko kuzana abafundi ba regidezo mu biringo kanaka tuvuge nka rimwe mu kwezi bakagenzura neza insinga zose zicamo umuyaga nkuba wa regidezo ko zimeze neza kugira bigira mu ma asanseri mu mabiro haraca ku mwaka cyangwa amezi 6 haza harasinya umuntu ko yakontoroye. Ubwa kabiri kugirisha inama bafise ibibanza mu isoko bose kugira babahimirize kuvyerekeye ikoreshwa ryiza ry'umuyaga nkuba. Ubwa gatatu tunganya neza no kubahiriza inzira zo kati mu isoko zagenewe aho za kizimyamwoto zica zigiye gutabara. Hanyuma ikindi burya gikenewe kizimyamwoto yoba yamiri hafi y'isoko kandi urumva bimaze kuba inshuro zirenga 3 uco ufata ingingo. Hanyuma iyo kizimyamwoto ntibiri ngaha atamazi arimo canke yatubutse yame iriho ifise ibyangombwa bikwiye. Nuko kugira mu ngiro bijya bahora bavuga ngo kugira ubwishingizi mu masosiyete ya assurance bivyoroshe sinzi ingene bakora bo muri societe d'assurance ariko babona imiriro ziraza kujya igiciro bo babwira ngira ntibobishobora. Mugabo navyo nyene byokenerwa ariko icyambere nico cyo gukinga. Mu gusozera Faustin Ndikumana asaba ko iki gikorwa cyo gukingira amasoko gitokogwa uko ariko kose ahubwo bikama mu migambi ya leta. Ingingoro zihuta leta yofata ubwa mbere ni kushiranganje gaca leta bugerageze amafaranga leta ikoresha tubone neza yuko harimo planification ikwiye yo kugura amamodoka akwiye bihereye ku mabesoin. Uwo mushikiranganje w'intwara hagati naza figurira abarundi ingene bagiye guhangana n'ibintu by'imiriro muri budget ya leta. Ati muri no myaka 3 dufatiye kuri document de planification économique de prévision budgétaire twarateguye ko hazogwa imodoka izi hacihagugwa izi tuzomyeka abantu kwiguka nuko bavyerekane mu bushikiranganje bw'agaca leta. Hanyuma mu bushikiranganje naho bw'umutekano batwereke strategie y'ingene techniquement ivyo bintu bizokogwa n'ubuhinga n'uburambe bukwiye. Ubuhinga bukwiye izo gwana zose z'ibitoro zo kugira ngo imodoka izahiciwe na hari yanyi zikiraza bicegwe cyagire gute yose bikava mu nzira. Ikindere gikomeye ngigeze gukora icya gatatu ni kujanye n'ubushiranganje bujejwe ivy'amasoko n'ibiki kuraba mbeske au niveau local aya makomine amakomite agera amasoko araba amasoko ingene ari sécurisé biva ari ware risque baraba ivyo bintu byose ingwari zaye n'isuku yo sécurité ije n'amaensandi n'ibiki ingene abakomersario bashobora kubaragiza ubwishingizi ingene indani ko atayibanza biri kubiratangwa mu kajagari urazi ko atangwa ibibanza bukeye abarundi bashaka kuzana babo bashiramwo bateragiramwo ngo kugira ugasanga akahara maze kuba kajagari gakomeye. Ivyo none kuvyukuri mu burongozi bwo hasi buko turi muri decentralisation ku makomine hariko hakogwa iki ivyo bintu 3 rero zose kandi biba bifite nabo ziraba ubushikiranganje bw'agaca leta ubushikiranganje bujejwe umutekano donc harimo n'igipolisi kijeje protection civile hakaca habaho na administration locale ngiri gifataho muri gestion.
Nino kuri ibi bishikirijwe na Faustin Ndikumana dusozereye ko ikiganiro bavuga cyo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 28 mu kakaro mu 2026. Ndashimiye abatumire bacu ku mwanya n'ivyumviro bashikirije, ndabashimiye namwe mwese mwari muduteze yompi. Clovis Niyonzima nabashikirije iki kiganiro, nkaba ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu aho ubutaha. Ubahuka. Tumushimire mugenzi wacu Clovis Niyonzima kuri kiganiro ahejeje kudushikiriza. Nino nganje nsozera no makuru yo kuri uyo 28 mu kakaro. Mwakoze kudutega yompi, bakoze bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ano makuru aboneke. Dinye Karondo nari kuri mikro, ndabaseze ndabifuriza amahoro y'Imana naho ubutaha.